Ni Diyu TV nk'uko musanzwe mubizi murashikirizwa na Dave. Nkaba nkwibutsa nimba ari ryambere uje kwicano gukanda subscribe, gufungura inzogera kugira ubashe kubana natwe mu biganiro tuzoza turabashikiriza hano. Reka nizere ko ugiye kubana nanje mu kiganiro kugeza kirangiye. Uno musi rero tukaba tugiye kurabira hamwe amajambo meza ubwira mama wawe akamunezera akiriho. Mama wanje nkunda, sinshobora kuronka amajambo ahagije yo kukubwira ingene ndagukunda. Sinumva aho nohera mu kugushimira ibyiza byose wankoreye. Ni wowe mugore wa mbere ku isi wantwaye mu nda yawe amezi 9 yose. Sinigeze ngira ico ndakuburana, iteka ryose wifuza kumbona nezerewe. Ni wewe wenyene wihanganiye amakosa yanje kuva nkiri muto, ahubwo warantoye urankosora unyereka uburyo nokwigenza kugira mbe umuntu w'intore. Kandi ndagushimira cyane urukundo wanyeretse n'uburyo wambereye umugwaneza. Mfise amahirwe menshi yo kukubwira nka mama wanje, kuko niwe wahevye byinshi kubera jewe, ivyo navyo vyatumye mba uwo ndiwe uyu munsi. Ndanezerwa cyane iyo ndi kumwe nawe, kuko niho mba numva mfise umutekano, kandi niho mba numva ko ndi kumwe n'umuntu ntahura. Niwe wanyigishije ivyigwa bihambaye ku buzima, urukundo no gukomera. Kwizera kwawe muri jewe kwampaye icizigiro cyo gukurikira indoto zanje. Mu rugendo rwanje rw'ubuzima, impanuro mpa nizo zituma nshika ku ndoto zanje. Izo mpanuro nyene nizo zimpa inkomezi zo kuba uhambaye kuruta abandi bose. Amasengesho musengera yangize umuntu ntoshobora kwibaza ko nobaye. Niwe mugore ku iyisi nzima azi imibabaro yose naciyemwo kuva nkivuka, kandi muri ivyo byose wabanye nanje ntiwigeze wumva yuko wonta jenyene. Kugeza n'ubu ndacabona ubufasha bwawe n'ukuntu uhora uhatana kugira ndushirize kumererwa neza. Ngize ngo mvuge ibyiza ndakubonamwo, umusenyi wo ku butaka niwo woba muke. Sinoshobora kuronka amajambo nokoresha mu kugushimira, ariko uvyumve ko uhora ku mutima wanje. Nifuza ko Imana yokomeza kukunzigamira, nkazohora ndakubona iruhande rwanje. Nuko rero nkaba ndangije shimira mwebwe mwese mwafasha akanya ko kunkurikirana, mwari kumwe na Dave ubikunze. Nimba ukunda mama wawe, andika ngaho muri commentaire ati Imana akomeza kunzigamira umuvyeyi. Hama kandi nimba iki kiganiro cagushimishije, genda uvyonde hajya handitse s'abone kugira uzoze uraraba ibiganiro nk'ibi, kandi wibuke kugira amapartage menshi kugira n'abandi kibashikire. Murakoze, mugira ibihe vyiza.